mudukurikirana turabaramukije kuri Dunda Entertainment. Uno munsi twagendeye abantu babiri nkuko mubabona, reka bidondore. Amahoro mumeze neza? Twagomba kumenya amazina yanyu. Ego jewe nitwa muganga Ntewa Jean Bertimas, nabasanzwe ndi mu muryango wa Sante Gidio. Sante Gidio. Nawe nanje nitwa Mirance Ndoyezu, ndi mu muryango wa Sante Gidio. Akaba ari jewe sanzwe zerukira cyangwa ndi responsable wo muryango wa Sante Gidio ngaha mu Kinama. Namwe jewe nanje nsanzwe ndi mu rwego rurongoye umuryango ku rwego rw'igihugu. Ego ndabona ni wowe ukuze cyane, biboneka ko ari wowe watanguye kwinjira muri ino community. Tubwire kahise kino community. Ego murakoze. Uyu muryango wa Sante Gidio watanguriye mu Butaliyano mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968. Ego tangujwe no mu Yabaga umujena akiri muto myaka 18. Ego ico gihe hari inyuma y'intambara y'isi, ibihe ntivyari bimeze neza, hariho ubukene, hariho abakene, ariko wawutanguje yari mu muryango utunze cyane. Bakababazwa no kubona abana b'abakene badashobora kwiga. Aca yegeranya urwaruka, bagenda na burungano rwiwe, baraheza baratanguza umuryango, batangura baja kugendera abana bari no kwita mu maperiferi gisagara, kwa za Kinama, upfuye mu gisagara muri Rohero kanje no mu Kinama uje muri periferi, aho usanga umenya hariho abakene. Batangura rero bafasha abo bana kugira ngo baje mu mashuri, bakabagira renforcement mu vyigwa, hanyuma nabo barashobora kwiga amashuri neza, hanyuma baratera imbere. Hanyuma wagiye ushika mu bihugu bitandukanye, no Burundi burimo uyu munsi kaburi mu bihugu birenga 70 kw'isi. Ngaha mu Burundi watanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998, utangujwe ntawe nyene yari umuje mu co gihe, n'uwitwa Nyamiyonga Eric. yari umupatiri? Oya, ntiyari umupatiri, yari umukristo asanzwe kandi w'umuporota atari umukatolika. Ico gihe bari batumiye urwaruka ruja kuhura, ruja mwihwanira ico bita JMJ, Journée Mondiale de la Jeunesse. Bagenda guhura na papa. Hanyuma ico gihe niho yamenyeye umuryango muri iryo huriro, araheza araganira n'abasanzwe bawurimwo bari muri iryo huriro, yumva biramuhimbaye, nawe ashitse no mu Burundi araheza aca gutambutsa 1998. Ushikira muri quartier yihe? Yashikiye mu Kamenge no ngaha mu Kinama. Ico gihe à l'époque hariho aho bakorewe ubutumwa cane, hariho irerero ry'imfuvyi bari ngaha mu Kidumbugwe. No buririho? Ego riracariho. Ndibaza ko no muri umunsi mukuru abana baharerewe bari bitavye umunsi mukuru. Hanyuma umuryango uragenda bakura buke buke, kubera bari bakiri bake ico gihe. Umuryango araheza baja gukorera hagati mu gisagara. Hanyuma ngaha mu Kinama umuryango wagarutse gutangura ari jewe ndawutanguje, ndi mu bisanzwe ba Merance bakira Bayabaga mu 8. Wari mu 8? ndo baje twatanguye guhura, basiguriye umuryango wa Sante Gidio hari muri 2011. Ego hama baravyumva barabikunda, urabona ko umuryango wakuze n'uyu munsi aho ugeze birahimbaye, bashobora gukoranya abantu bangana uko ku munsi mukuru nk'uyu. Sante Gidio basanzwe bafasha urwaruka rwose
ego Sante Gityo hariho ubwa mbere abawugize abawurimwo ahanini n'ugwaruka n'abakuze bawukuriyemwo ariko ubutumwa bwugururiwe bose kuko n'abakuze n'abageze mu zabukuru nta n'umwe atugururiwe gukora ubutumwa cane cane ubutumwa bw'urukundo. Hanyuma mu vyo dukora rero cane cane mu nkingi z'umuryango uretse ko hari igisabisho hariho cane cane ubutumwa dukora ubwo butumwa nabwo buri mu mice itandukanye. Hari umuce wa mbere ubutumwa buraba abageze mu zabukuru baba mu mihana iwabo canke baba mu bigo basanzwe baregeranirijwemo bakurikiranwa abo turafise umunsi umwe mu ndwi canke ibiri biravana tuja kubaraba urwaruka rusanzwe rwo mu muryango bagenda kubaraba bakabaganiriza bakabumviriza kugira ngo bumve nabo ko bafise umuryango wagutse kandi ubakunda. Hakaba hari n'ubutumwa bukorwa mu abana ico twita ishuri ry'amahoro Ecole de la Paix. Abo nabo n'abana uretse hariho abatiga hariho abahevye amashuri n'abana bo mw'ibarabara tubakoraniriza hamwe nk'abana biga kubafasha gusubira mu ivyigwa canke gukina kuririmba kuvyina gutamba bakahigira ku bana ariko bakahigira n'utuntu twinshi tujanye n'imyaka yabo baba bagezemo. Hari n'ubundi butumwa bwinshi dusanzwe dukora harimo kuvura gushikira abageze mu zabukuru kubavurira muhira baronderera imiti yo kubafasha mu dukorwa duke. Hari izindi nkingi zisanzwe zubatse umuryango ico twokwita ecumenisme ico bituma ubona umuryango urimo bose harabaho ku rwego rw'isi ko batunganya igihe amadini yose agahurira hamwe bakaganira cane cane ivyo kubana mu mahoro. No ngaho iwacu bihora bishika tukabikora nk'uko muri Ecclesia bahora hariho indwi yahariwe ubumwe bw'abemera. Ego reka tugaruke kwa Merance. Wavuze ko washitse muri uno mugwi nako muri uno muryango ryari mu 2011 twari twiga ku ishuri bita Lycée Municipal de Kinama barizi cyane ku izina ryo kwa Bajyana nkuko uyu yabishikirije niwe yawutumenyesheje uko twari tukiri bato ariko twarawukunze kuko ubutumwa burimwo burafasha buragukuza bonye n'ubwawe kandi bugafasha n'abandi na cyane cyane abo batagira ikibavugira tukababera abavugizi. Ndavuga abo bageze mu zabukuru abana ndetse n'abandi bari mu ngwano zitandukanye. Wewe ubwawe uwinjiyemo hahindutse iki mu buzima bwawe? Byahindutse ni byinshi cyane gose ni byinshi gose kuko ubwa mbere tuge nk'abana bato n'abagishobora kubona bose tubonye nk'umuntu akuze amaze kugera mu zabukuru agatangura kuza bimwe bita ngo iminkanyari naje yaje yego kenshi baca bita ngo n'abarozi kandi no mu kibano usanga baca bafata iyo nkuko ugasanga babita ngo n'abarozi kandi atari ibyo ari kubera imyaka kubera bakuze je namaze kugera mu muryango wa Sante Gityo kuko najewe narinzi yuko ari uko nyene kuko urabona kandi ni benshi babizi kucyo yuko umuntu w'umurozi ari urya muntu ageze mu zabukuru. Rero maze gushika mu muryango wa Sante Gityo nasanze ahubwo mu bantu bambere beza bajya abantu barimwo kuvuga jiwe urumva ko haraho navuye nongera ndaje no munsi nice gituma ubona tuko turahura tuyambirana tugwana mu nda bakumva yuko babonye umwana babonye umwuzukuru tuko turanabiryosha abonye umusheri wiwe canke nanje nkabona yuko mbonye umusheri wanje kandi ndumva yuko ambonye anyumva akanyamuneza n'abana nuko nyene harabugwaruka bwinshi tumaze kugera mu bigero tutazwa kubona bajya abana batomeye ngo ntibari bakenewe mugura abona yuko umwana mbonye araza kunzanganya ndi nkamusanganira ukabona ko byukuri hariho urukundo rw'umuvukanyi urukundo rw'umuvyeyi urukundo rw'umubanyi mwiza urukundo n'ibindi byiza nk'ibyo nukuvuga habayemwo guhinduka ego cyane
ehe rero we warahindutse none ubu ugwaruka umaze kuba uri imbere yago ubona ruhinduka ku muvuduko ungana gute muri iki gihe ca none ugwaruka rwo muri kinama muramaze kugwiga urubona gute biciye muri Gideon? Murakoze cyane nkuko twatumwe tubivuga aha turi mu kinama ego naje ndesaba wa kinama muga baga babonye hajya saho mu kinama gusa harimo Kamenge harimo nabo mu Ngagara harimo nabandi baje bava mu Zabuterere za Butengere natenga hari ya hose rero kunerekeje kwico kibazo uvuze ko kurumva kidufata twese ni byukuri urabona yuko uko iminsi iziragenda niko ibintu bizabira birahindagurika uko ababyakira natwe siko twabugero rwacu wasanga atari ko bimeze n'abariko barazubu siko rugero rwabo baba bariko kandi ubu urabona ko hariho n'ibintu byinshi bisamaza ugasanga biratwara umwanya mbere ugasanga ko bidutwara n'umwanya utari utarutegerezwa rero no kuva nti umurindi sumwe umurindi so ngo numwe ugereranije nuko byarenganye bwa mbere muga umwe wese se naho n'igihe tuba tugezemo bamwe bose barabyakira ku rugero basanzwe bagezeho kandi ubutumwa bukagenda neza cyo gituma babonye harimo abajene benshi bakiri ubona yuko bakirizane mu w'icenda canke mu w'11 canke mu w'12 canke ariko bararangiza abandi ariko batangura kaminuza bose tugenda tubyakira ku rugero nuko tutaba tumeze nka kwa kundi kwa babandi bambe kuri aba baba bagizweho baravyakira ku rugero rwabo kandi ubutumwa bakaburangura neza bimeze neza cyane gose yego ariko ndamwungane gatonya kuri iki kibazo warubajije uti ubona guhinduka kugwaruka kwifashe gute bivanye n'ibihe turimwo je novuga nti kugwaruka rukuriye muri Centre Gideon rurafise amahirwe menshi kuko kwabo Meransa bivuze turi mu bihe bitorosha ari ibintu byinshi bisamaza bitwara ugwaruka bigatuma ugwaruka rutakaza intumbero y'ubuzima bwabo mu muryango wa Centre Gideon rero ni akaryo keza ugwaruka ruronka kugira ngo gwige kubaho gutunganya ubuzima bwabo babuha intumbero nziza kandi uravye uko babonye batunganya ibikorwa urabona ko hari ikintu bashobora kuba bafise bisangije bitandukanye n'ico urundi gwaruka bataronse amashance yo kuba mu muryango wa Centre Gideon badafise kuko kubona bashobora kwita abantu bageze mu za bukuru Meransa yavuze ikintu cyo guhinduka ngene yiyumvira kare umuntu akuze canke kuri imyaka yingene yakoye ufata umwana mutonya umwana wo mwibarabara canke umwana wo mukene hariya umva ko ivyo bintu byafashije guhinduka bigatuma umwana rero akurana urukundo kandi ukukunda niko ukunda n'ubuzima niko ukunda n'ubuzima bwawe ukabuha intumbero bivanye nuko uha agaciro ubuzima bwawe n'ubw'abandi ego numva ata bintu byinshi novuga none kugira mushobore gutumira wabigenjeje gute kugira wegeranye ugwaruka nkuru rugaburire uvuga uti nzokwakira n'imiburiburi abangana gutya bakaza nta numwe yigeze abura icyajya kuri aho nabonye babiterana ibisuguti arabaronka 3 2 byaratwaye uburyo bungana gute muri kinama nimba tari banga oya sibanga mugabyo ngora guharura ngo uburyo bwagiye hajya byo ngora kubarura erega byo kwigisha ayandi masantre yuko nukuvuga mwobereka yuko bitagoye reka mere kuri ico warubajije cyambere ati mbega abo bantu bangana gutyo ko abana bangana gutyo bageze mu zabukuru bangana gutya mwashoboye kubatumira gute bagahurira ngaha nimba ubwa mbere ku byo uyu yashikirije mugenzanje yavuze yuko ubutumwa bwacu bwa misi yose turafise ababa basongo baba mu bigo tugendera turafise aba mu mihana itandukanye tugendera aha mu Kamenge mu Kinama mu Ngagara mu Cibitoke zatenga n'ahandi kuko hose hariyo abanyamuryango abajene bagenzanje canke abapapa canke abamama baba muri iyo micungarano no kuvuga aba baje ngaha
si kuvuga ngo n'abantu ngo twagiye guhamagara kwibarabara ngo muzoze uyu munsi mukuru barawuzi kukugera bawuzi kuko tumara igihe turi kumwe nkuko bivuze tubicishije muco mu bana mu citwa École de la Paix ishuri ry'amahoro ngaha mukina amatora rifise mukamengera iriyo mugagara iriyo nubwo bajya abana barakurikiranwa buri munsi no kuvuga uyu munsi mukuru rero uza usanzwe uzwi mu muryango rero nkuko abanyamuryango mu mpira iwacu tuba canke iwanyu muba canke abandi baba misi yose kuno wero usanga bariko baragira umunsi mukuru umuryango bagategura udufungwa tumeze neza kandi no munsi ndazi yuko imiryango myinshi yabigize natebwe rero nk'abanyamuryango turategura ifungurwa tugafungura kandi tukanwa nko mu muryango nyene usanga byije kubera urabona ko abana barahari urumva bose byose ni umuryango wikwije rero sabo abaje muri uyu munsi mukuru sinubwo nabo bagiye kurarika nabo dusanzwe turangurana ubutumwa kandi ku munsi mukuru nk'uyu ubama bawuzi no mu mwaka uza nk'ubarazi yuko mu mwaka uza tuba turi kumwe ngaha nyene kandi no tubitegura turi kumwe n'abajya abana urabona ko byari ibintu bitunganije kandi novuga hama kwijanye nayo niyo uburyo buva cyangwa ingene bungana bwakoze ibi bintu nukuri uburyo urabona nawe ubirabije amaso urabona ko atari uburyo buke uburyo bwinshi mbwa kandi noneho barakunda kubivuga ngo turi kumwe twese birashoboka uvuga turi kumwe twese turaterateranya bike dufise tukaza wewe ukazana ijana nanje nkazana ijana undi azana igihumbi ubona akazana amajana 5 tugasanga byabaye kandi mu nteguro yabyo turaterereza hirya no hino haraciye ibiganiro byinshi ku maradiyo hariho benshi babyumvise bakaza bakaduterera kugira ngo ibi bishobore gukoreka rero byakoze uburyo bwakoze nukuri uva mu micungararo myinshi itandukanye nawe uri kuraterera urabona ko uri kora dufata kino kiganiro kandi uri kubikora tacho tuguhaye tacho twaguhaye nuko nabandi barabikoze kuko bumvise akanovera ko ubutumwa akanovera kibi bikorwa twatiko turakora bakumva by'ukuri ko ari ikintu nabo bategeza gukora kugira ngo ubutumwa bukomeze kugenda neza rero ibi mu kugesho kugenda kujya habaye ingufu za benshi cyane bose bagiye baterera mbere mfatiyeho nakakanyembere cingira ko ndabakingurikira cyane ndabashimira cyane umwe wese ndabadondaguye amazina no havasanga nihenze basanga bamwe sinabavuze bagaca bashavura twebwe n'abatuvuze kandi twebwe twatanze byinshi no kubashimira cyane gose abitanze bagatanga uburyo hari n'abatatanze uburyo batanze ingufu bamaze iminsi barara bahagaze barara bicaye kugira ngo uyu munsi mukuru ushobore kugenda nkuko tubakingukiye cyane gose Imana bahezagire gose ntiturangiye cyako turatanguye uno munsi kugira ngo tuze dushike ku yindi hangiro mu mwaka tugiye gutangura neza tuze twumve dukore n'ibirengeye ibyakoretse kuri uno munsi yego kuri ibi byerekeranye no gufashanya nabonye hari urwaruka rwishi hari urwaruka rukunda kubura uburyo bw'ibikoresho mu kwicenda kwahera mwafashije abana bangana gutega yemwe cyane kubatishoboye uca wumva yuko muca muhera kubatishoboye hari icyo mwabikoze ko muri uku kw'icenda guheruka ego abana dusanzwe dukurikirana muri iryo shuri ry'amahoro nivyo bararonse harabo twaronkeje ibikoresho amakaye amakaramu bamwe abasabwa amafaranga y'ishuri tukabikora ngabo nyene igitigiri cabo twafashije ariko menya ko atari bake si bake ntimushobora kukimenya bunyende dusaba ko umuntu abanza kuja kuraba mu bitabo abo twafashije ariko sabana bake twafashije kandi ku mwaka w'imyaka iheze twizera ko niyiri imbere abo bana turabitegekanya mu butumwa dukora kurumva ko no muri ubutumwa bwo mu ishuri ry'amahoro hari habo dufasha ivyigwa basanzwe biga gusubiramo ivyigwa byabo kugira ngo indwi itangure basubiyemo ivyigwa kugira ngo bigende neza numva atakindi nsigaje natangaye gusa turashaka ko nabandi babimenya kwinjira muri Sanjidio biragoye nta kigoye kirimo igisabwa n'ishaka umunsi mwasanze urwaruka rwose rwaje n'abageze mu zabukuru muzoronka mu bakwiza twohimbagwa cyane baje bose
tukaba igihugu kimwe Ego. tukaba nama rimwe Ego. tukabakundana tukabasangira mugasangira tugasangira umunezero umunezero twese tubaye bamwe ngira ngo n'amahoro yoboneka abakene bakumva ko bashigikiwe bakumva ko ata muntu ari inyuma y'umuryango twese turi mu muryango umwe. hari ikindi tutavuganye ko cyane ku byerekeranye n'amadini bande benshi bari muri San Gidio. Ego basanzwe benshi bari mu muryango wa Sainte Gide n'abakatolika kuko ni umuryango w'abakristo c'est une communauté chrétienne catholique nubwo wumva wawutanguje ngaha mu Burundi ari mu protestant ariko ubutumwa ntiburabidini urukundo ntirurabidini ego ntirugira imbibe ico bituma uwo ari we wese no ngaha nuko tutabajije ati wova mu idinira iryahe bose bari bahari n'abamizunuma bari bahari hari no mu bihugu bimwe bimwe abamizunuma bitanga cane batari n'abakristo bitanga cane kugira ngo umunsi mukuru nk'uyu ugende neza mu baduterera noneho muri ubwo buryo urumva ko dutereza abantu benshi twebwe twenyene ntitwoyishobora mugabo hari abashima izo dukora bakabishigikira mu buryo ubu na buriya uwo ari we wese rero arugurura imiryango kuza mu muryango wa Sainte Gide ntibisaba diplome ntibisaba imyaka ntibisaba uburebure canke ubugufi uwo ari we wese ni karibu dusangira ubutumwa bwo gukwiragiza hose inkuru nziza y'urukundo. Reka ikibazo rero kindi tugishire kuri Merance kugwaruka urongoye urubona he muri kazoza muri 2040 nko kuri abamaze gukura muramaze kuba mubategurira nk'ibintu vy'imyuga bya bindi bahora bavuga iyo ubuzima bw'amashuri bwa fondamentale bwase ntacyo murabyiyumvira ko byo kubatanguriza amasantre yo gushona gucura gusudira icyo nibaza kuri icyo kibazo oya abo bavuga yuko ngo ubuzima bwa fondamentale bwase rimwe rimwe hari kugira ngo n'abantu baza guca intege abana kugira ngo ntibige n'ubundi bwobwo turafise ugwaruka rwinshi kandi ko ruratera imbere turafise mbere n'uga mu kinama guize fondamentale muga kubera wagumye gutera imbere ubu barashaka guiga hanze utari ko kugira ngo mu cy'u Burundi rero bavuga ngo fondamentale ngo ni ibyo waruvuze oyasivyo nakatoyi ahubwo gusa ngo twe natwe nkuko yabivuze turabafasha kugira ngo bagwe basubiramo neza ibyo bari ko bariga mukabagira renforcement kugira ngo batahure ibyo bari ko bariga kuko ejo turabakeneye umvise kandi docteur ejo tuzoba dukeneye abandi ba docteur bamuzo mukurira mu ngata kandi kugira ngo baze baboneke nuko ubwo tutegeza kwiga nuko tutegeza kwiga twese naje ntegereza kwiga kugira ngo dushike kwihangiro dushike kandi kuri kazoza keza naho kazoza keza tugashikiyeko nuko tuba dufise abantu baciye ubwenge kandi bashobora kumenya kwitunganiriza iyo migambi yabo canke bakashobora kubananya barangura neza ivyo bagize gute ivyo bize kandi bakaca birangurana na wa mutima w'urukundo no gufashanya urangwa n'abagize umuryango wa Sainte Gide rero kubijanye mu ishuri ry'amahoro nivyo dushimikira ko cyane cyane kuyo bijanye no kuvuga ngo dutegure iby'imyuga kumbura ishobora kuzoba izindi ningo zo muri kazoza zishobora gufasha abo bandi kumbura twabashoboye kubandanya ishuri mu gato gico twifuza nuko umwana yiga akarangiza akiga kaminuza akayirangiza bikunza agashira ko na master na doctora gutyo agakomeza gutera imbere nuko ikikazo mumengo no gisigura ko yego reka rero tube turabashimira ibiganiro ntibiherenga muzoza muratujya kara mu gihe mubonye hari nka kavenima kagombye kuba kugira baze n'abandi barigira ko akarorero kuri ibi kuko icambere nabonye nuko ntimugira imbibi bajya bavuga ngo abakatolika abayisilamu abaki nta bihari imiryango iruguruye icyo ni cambere cya kabiri nacyo kuba mwashoboye kwegeranya abantu ntihagire umwana agenda yidoze ngo yabuze n'icyo ni cya kabiri hari n'ikindi naje naryohewe
ndabashimire baryohewe ko turyohewe cyane tubashimire twidondorana kandi kugira ngo bigende neza. yego Je nitwa Ndikuriyo Merance nkorera kuri Dunda Entertainment ni shene nshasha yemewe muri uku kwa gatanu Rosisi uku wa gatanu nyene guheze nta gihe kinini maze hanyuma na murakoze nanje nitwa muganga ntewe Jean Berkimas yego sanzwe ndi mu muryango wa Sante Jit nanje nitwa Merance Nduwayezu sanzwe ndi umuryango wa Sante Jit nyene navuze ko sanzwe ndongoye umuryango wa Sante Jit ngaha mu Kinama yego nagamba naje ndangize kandi ndabashimira mwebwe mwashimye kuza kubana natwe mukadushigikira mugaterera kugira ngo bishike kure n'abandi n'abatashoboye gushika ngaha bayibone bamenye ibyo ariko birabera ngaha mu Kinama nkuko ariko birabera n'ahandi mu Nyakabiga no ku Musaga iyo wabonye ngaha no ku Musaga byari biriyo turakengurukiye cyane gose Imana ibahezagire namwe tubifurije yuko Dunda Entertainment yo tera imbere igashika ku ntego nziza yo gusamiriza nayo nyene inkuru nziza ya Kristo bose bamenye ko Yezu yavutse ari hagati yacu Emmanuel Imana mu bantu itugire Kristo. Turabashimiye mwese twongera dushimira n'uwari we wese aza kuronka n'umwanya akazotwumviriza. Murakoze cyane. Murakoze. murakoze cyane